Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire, bakunzi b'ibiganiro byacu mu bwese mudukurikirana muri ahagiye atandukanye. Nongeye kubaramutsa n'abantu ikaze muri kino biganiro cyacu cuno munsi tubazaniye amakuru novuga yuko amakuru mutorumvana amakuru y'ibanga ndetse amakuru adasanzwe tuje kugira ngo dushobore kuganirira muri kino kiganiro nkuko namaze kuba ndayabategurira muri kino kiganiro. Hari byinshi biko biravugwa, hari byinshi amakuru agiye atandukanye muri ko murabwirwa kono kanya ndazi yuko mukeneye kumenya ukuri ko makuru ariko aravugwa agiye atandukanye. Icambere tugomba kuganira ko namakuru y'igisagara cya Uvira, namakuru yo muri Sud Kivu, namakuru y'ibijanye n'imigwano muri rusange kirabera nka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru amaze kudushikira avuga yuko Uvira yoba imeze nk'ururimi ruri mu kanwa ubu magingo yatuvugana. Hari amakuru ariko arasakazwa avuga yuko intara ya Tanganyika yoba yamaze kuzengurwa n'igisirikare cy'u Rwanda, igisirikare cya M23. Aya makuru batari bake mwamaze kuba muyaronka. Hari amakuru ariko aravuga neza yuko za Fizi za Mwenga zose abasikare ba M23 bamaze kuba buzura muri bino bice, ndetse meme no mu misozi yo mu misozi hanami igisagara cya Uvira. Biravuga neza yuko hariho abasikare b'u Rwanda boba bamaze kuba bahagera cyane kwa cyane, ariko turakeneye kumenya ukuri kw'ibiriko biravugwa. Eske n'ukuri canke bimeze gute? Bitwaje tubirabire muri kino ngane. Eske Uvira iri nk'ururimi hagati y'amenyo bimeze gute? Ibindi tuza kuvugana ku bijanye n'abasirikare ba M23 bafashe ku munsi w'ejo muri centre ya Mwenga, doke mu buce bw'itanu tuzo kubabwira, bavuze uburyo biriko birategwa yuko hagomba kuba offensive igomba kwifatira Sud Kivu na Nord Kivu kugira ngo bashike ku mugambi wabo bateguye imyaka n'imyaka. Meme n'igihugu cy'u Burundi barafite umugambi wo kugirande wo kugifata nk'uko amakuru yacu abandanya adushikira muri kino kiganiro. Kandi n'ibishizo kuyaga turaza kuyaga kubijanye n'ingamba zafashe kugira ngo bashobore kurinda cyangwa zafashe mu ntumbero yo kurinda igisagara cya Uvira. Ibi tubaza kubabwira muri kino kiganiro. Nyuma ndabasaba kubana nanje kuva mu munota wa mbere kugera mu munota wa nyuma kugira ngo muze kugirane, muze kuhatahurira byinshi. Ndazi neza yuko wabatera ikimuca mwihuta mugasimbisha atari mu kiganiro orke ni murumva ibidi mu kiganiro cyose nyezina. Turaza kuyagira hamwe ibijanye n'amakuru ariko avuga yuko FDLR umugwi cyangwa umuhari uhamisha gukora genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 1994 woba wagize ngo woba wavuze kugiye kugirane gusiga ibigwanisho hasi. Ukuri kwavyo turaje tukurabire muri kino kiganiro cyacu nk'uko bisanzwe, nk'uko amakuru abivuga, nk'uko byamabiba. U Rwanda bakoranije abanyepolitike b'abarundi bamwe mu bahunze igihugu muri 2026 kugira ngo bashobore gutora indongozi. Iyo ndongozi ndaje babwire iciyo ndongozi izoba ije kugirane, izoba ije gukora. Kandi muri kino kiganiro tuzaza kuyagira hamwe ibijanye n'umubonano Perezida Paul Kagame yahaye General Kainerugaba Muhozi kuva mu gihugu cy'u Rwanda, chef d'état major. Turaza kuyagira hamwe abandi bo bose bagiye bitaba muri no mubonano bagiranye na Perezida Paul Kagame, ndetse n'ico bari bagamije nk'uko amakuru yacu ahashika. Haritavye ba General Sultan Makenga, haritavye ba Sematama n'abandi benshi bitavye no nama. Turaje tubarabire hamwe ibyo byaravugiwe muri izi nama zo rutavanya ko ziguma zibera ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko igikuru tubamaze kumenya neza yuko ari umugambi wo guhungabanya igihugu cy'u Burundi. Kandi muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe kutumvikana kwa M23 RDF, aho abasirikare ba RDF M23 baguma bashihana bagwana buri mwanya. Turaza kubarabira hamwe muri rusange cyo ariko barapfa nico bagamije nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Ikaze ni karibu making ashobora kumaze kora subscribe, warakoze cyane. Hama option kuri like, hama twinjirane mu kiganiro cyacu nyezina nk'uko namaze kuba ndakibategura. Je Kodi the Black, this is Kodi Empire. Tugiye gusangira incamake y'ano makuru, usangize n'ikindi kiganiro abandi kugira ngo gishobore kubashikira mu buryo bwihuse. Natanguye ndababwira abantu hari amakuru y'ibinyoma ariko arasakazwa. Hari amakuru y'ibinyoma mwebwe mudukana muri ko murumva magingo ayatuvugana yuko
igihugu plutôt igisagara ca Uvira coba kimeze nk'ururimi hagati yami. Eske kuba ari kuri kimeze gute? Amakuru karasakazwa avuga yuko Kipupu yoba yamaze kugwa mu maboko y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda inyuma ya Point Zero, inyuma ya Mikenke, ndetse bakavuga neza ko mu misozi ya Uvira inyeshamba z'u Rwanda zamaze kuba zihubaka amadifense zamaze kuhuzura ruku zamwenga bamaze kuhuzura. Donc bisigura neza yuko Uvira umwanya n'umwanya bashobora kuyifata umwanya wose bishaki. Aniyo makuru karasakazwa ndetse nanaciye ku binyamakuru bigiye bitandukanye vyabo abanyamurenge abanyarwanda babivuga neza yuko Uvira yoba igomba gufatwa, ariko bigobogobo harana ko none karahavugwa ndaza kuyavuga n'umwanya n'udukundira tutaza kuyavuga bigobogobo. Rero bikubira kuvuga neza yuko Uvira uburyo bigomba gufatwa mu buryo busobanutse, kubera ko ngo bimaze kugaragara neza yuko ngo M23 yamaze gufata ubugenzuzi bwose buhanamiye igisagara ca Uvira ndetse n'ayandi point strategique cyane ashobora gufasha igisagara ca Uvira mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ariko nagira ndababwire bantu muri ko murakurikirana no makuru, bantu muri ko murarabira hafi bijanye n'ano makuru, ndabasavye nimushobore guha umwanya na muto we cyane, umwanya na muto aba bantu bino nyakuru biko bivuga. Icambere twavuze ko Point Zero ikiri mu maboko ya FARDC, ibi atari kimaze kwitahura, ibi batari bike muramaze kubizi, ndetse meme n'abagiye muri Point Zero bagiye barazana guhamya abishinga barabumvise bavuga uburyo muri Point Zero bagiga tuvugana bimeze. Mikenke niko kuko Mikenke iracyari mu maboko ya FARDC, barabonye barakora amanyanga, bakora amatournure, barakora buri kimwe kugira ngo bashobore kumvisha abafana babo, abasponsor, abakongomani n'abanyarwanda yuko bamaze gufata Point Zero. Ariko ibi bintu byagiye kuburizwa kubera ko nta cemeza na kimwe kigeze kibonekana neza yuko bafashe Point Zero. Aya namakuru twagiye turabaha kandi twagiye turabashikiza ndetse tubabwira ukungene amahimeri canke ibihuha byabaye byinshi kuri Point Zero ndetse no muri Minembwe yose muri rusange. Tumaze kuba tubashikiriza ayo makuru, ubu tuvugana hari amakuru akaravuga neza ko Kipupu yoba iri mu maboko yande inyeshamba z'u Rwanda. Ariko iyi Kipupu meshezani ndashaka tuharagire hamwe. Tumaze imisi tubabwira amakuru y'ibiko birabera muri Kipupu ndetse na Canzo. Kipupu mu kigando twakoranye n'umusesanguzi ryari yarababwiye muri Kipupu ngene habaye isibano ry'imigwano, inyeshamba zirakubitwa zongera zibakubitwa, ndetse abana babwira ubuce zino nyeshamba zagiye zirahungiramo zimaze kubona yuko zashobora kuresista imbere y'umuriro ingabo z'ubundi FDNB zariko zirabakiriza ko ndetse n'abazarendo na FARDC. Ibi ndazi yuko abo twabanye mu biganiro bagiye barabikurikirana biracenga canka atakibazo na kimwe, suko abatari ibyo muze mu menyuze. Rero ubu tuvugana hari yindi propaganda iri yavuga kumwe babigira za Point Zero na za Mikenke yuko bagomba kupropagandisha yuko ubu tuvugana Kipupu yoba iri mu minwe ya RDF M23. Ariko siko kuri zimenyesha baz'u Rwanda zaragavye ibitero muri Kipupu, ndayibateye inkuru y'amamota yizi zimaze kugaba ibitero muri Kipupu, zibona nta maraganirizo, zibona nta haisite, zibona nta gukubitwa kiretse gutakaza gusa, bahitamo gukora icyo bitwa repris stratégique. Izinyesha baz'u Rwanda zirasubira inyuma, zarabakinze kabisa, zirasubira inyuma, zakubiswe n'abatari bake bahasituzwa, ndetse twababwiye n'ibitigiri by'abasikare b'u Rwanda bagiye barahasi ku buzima. Aba ngo twabanye mu bifuza kuja Malaysia, Qatar cyangwe Azerbaijan, visa za tourisme iraboneka kandi mu gihe gito cyane nk'igihe cy'indwi imwe gusa. Usabwa kuba ufise passport ifise igihe ndetse n'ifoto za passport ziri valide ndetse n'amafaranga 150 gusa z'amadolari. Inyungu nuko umaze gushika muri ico gihugu ushobora kwemererwa gukora akazi hakurikijwe amategeko. Ushaka ibisobanuro biramvuye canke ukeneye kutubaza vyinshi, twandikire cyangwa duhamagare kuri izi nimero zikurikira mu buryo bwa WhatsApp, akamenyetso ko guteranya 211 927 536 293 kuja muri ibi bihugu byose ndababwiye mu gihe watwituye na Kanyisase. Kandi bitandukanye ndazi neza yuko iyi nkuru mwayitahuye atakibazo na kimwe, ariko nubu haracyari abaduti
inyeshamba z'u Rwanda ziriko ziraproklama yuko zafashe Kipupu, ndetse hasohokana foto yerekana uyu mukoroneli Colonel Fande Rugabo Fidèle ari kuri Kipupu agize nkuko ati Kipupu deja tombe zasaze muri no misi, bamaze kugira ngo Kipupu bayifashe, ariko duca twibuka neza yuko na point zero bakoresha ico bitwa AI cyangwa intelligence artificielle, berekana neza yuko hariho bamaze gushika point zero, ariko ari ovyo batigeze bagirane, batigeze bashika muri point zero. Iki kintu ndazi ko tugihuriza ko abatari bane, iki kintu ndazi neza yuko abatari bike mu gitahura. Rero ubu tuvugana magingo aya tuvugana, Gipupu ntabwo iragwa mu minwe y'inyeshamba z'u Rwanda, ni nkuko yogwa mu minwe y'inyeshamba z'u Rwanda tuzoza tubibabwire atakibazo na kimwe. Rero iyi Kipupu iracyari mu minwe ya FARDC, Kipupu iracyari mu minwe ya FARDC nkuko amakuru y'abari kuri front line badushikirabuze hano kanya. Ariko nibihinduka, ndabizeje ndanabasezeraniye neza yuko nibihinduka Kipupu ikagwa mu maboko y'inyeshamba z'u Rwanda, nza kuza kubabwira neza yuko Kipupu yamaze kuba itombesha kano gace. Ariko magingo aya bitaraba, nabwo nshobora kubiba breakingira kubera ko nzoba ndababeshe kabisa. Ntagira ko ndabibreakinga, ndaza kubibreakinga biraceka atakibazo na kimwe, ndababwire ukuri kuhari kwibiriko biravugwa. Inkuru y'umwana isubira inyuma, dusubiye kuri Uvira, hari ingamba nubabwire ko hariho ubutumwa nabonye budasanzwe buvuga kujanye na Uvira RDC. Ni mu ntumbero yo kugirane yo kurinda umutekano w'isagara ca Uvira, kirabana neza na neza n'igisagara ca Bujumbura. Murabizi neza ko Uvira iri mu marembo y'igisagara ca Bujumbura, sivyo? Abategetsi b'igisagara bafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa byose guhera isaha 6 z'ijoro, cyo bitwa couvre-feu ku babizi muri rw'ifaransa. Aha ni muri Uvira. Abategetsi bagize bafashe ingamba zo tagirwa na kimwe zosubira gukoreka inyuma saa 6 z'ijoro mu mibereho y'abenegihugu ngaha muri Uvira. Bakoze icyo bitwa couvre-feu. Iyo ngingo yafashwe kuko umwasi wa Kongo aho gukura abasirikare biwe muri ico gihugu yarabongereje kugira ngo ahungabanye Uvira na Baraka. Abasirikare b'u Rwanda oriye yo kugira ngo bakugweho bagende, ahubwo twagiye kubona bariko barongereza ku rugero rudasanzwe, bariko baraba benshi ku rugero tutari tunibaza. Mes amis, bagiye kuba benshi kabisa, turabona yuko ari benshi oriye gukugwa. Murabizi neza yuko byari sanse kuva mu gihugu cya Kongo gerekerezo bya 15 juillet, le 15 juillet 2026, niyo gihe bari kuva ngaha muri bice bafashe byose byo muri Kongo, haba Uvira, haba plutôt Uvira na Bukavu plutôt, haba Goma n'ibindi bice byose bya Sake na Minova, bari sanse kuhava kuri le 15 juillet 2026. ariko nitwabonye bariko barahava n'ivyo bakoze, kwabaye ugufenta cyane kwekana neza yuko bariko barava muri ivyo bice, ariko siko kuri, ntabwo bavuye muri ivyo bice nkuko amakuru yacu yo abandanya abivuga. Rero twakomeje kubashakira amakuru mu bice bigiye bitandukanye, ari no nkomeza kubabwira ati ugumane nanje ndababwire buri kimena cyose amaso yanyu canke amatwi yanyu atarumva, kugira ngo rushobe kumenya uko akarere kako karagenda. Yes, nuko ibintu bimeze mu gisagara cya Uvira uko bariko barabigenza kugira ngo bashobore kurinda sécurité cyangwa umutekano w'igisagara cya Uvira. Ikindi kintu nababwiye ngomba kutuyaga nuko ibijanye n'amakuru navuye ko FDLR umuhari cyangwa igisiga cyahamishijwe gukora genocide mu mwaka wa 2000
mu mwaka w'igihumbi kimwe n'ijana na mirongo icyenda na kane biriko biravugwa bivuga yuko abagwanyi bitwa abagwanya u Rwanda FDLR batanze urwandiko rw'uko bagomba gusubizwa mu buzima busanzwe, bagasaba basabye yuko na leta ya Kongo hamwe na Amerika ata leta y'u Rwanda ivyivanzemo n'umuhari wabo M23 n'umukuru wabo, basaba yuko boshira ibigwanisho hasi, basaba neza yuko hoba basaba yuko hoba ibiganiro byo bavuze n'abanyarwanda bose muri rusange kugira ngo u Rwanda basubire mu Rwanda ofete, basubire kuca kubaka igihugu cyabo bari kumwe n'abanyarwanda bagenzi babo, bari kumwe na bene wabo, kubera ko murabona imyaka 30 presque n'ibiri 32 uri nyuma y'igihugu, murumva ko ari imyaka myinshi rero. Mugabo mumenye neza yuko President Paul Kagame yinjiye mu Rwanda, plutôt yinjiye muri Congo agiye ngo kuguhiga umuhari mugomba gutera mu gihugu cy'u Rwanda ari wo nitwa FDLR. Muvyibuke muravyandike ahantu, mbega duca twibaza ati atarizi za FDLR tuzi neza ko zakrewe n'akagwi ka FPR, muribaza neza yuko nubwo iyi FDLR turiko turabona yovayo dufate yuko ari FDLR original ikava muri Congo, President Paul Kagame murizera neza yuko agiye kuva muri Congo uko nguko uko nyene? Sinibaza neza yuko ibi bintu bigiye gukunda, ahubwo ico President Paul Kagame agiye gukora cyambere azobarabara mugabo kumaramara ndazi yuko ataco bivuze kuri we. Ico ndababwiye ndabizeza nuko uyu President Paul Kagame agomba kugira iki, agomba kubona neza yuko ari mu misi ya nyuma, agomba kubona neza yuko ari mu misi y'inyongera, imisi ya bonus, kubera ko FDLR nyambariyo yinjira muri Kongo agiye kurondera. Uno musi FDLR ikandikira leta ya Kongo, ikandikira leta zunze ubumwe za Amerika, ikababwira ati twebwe turi FDLR nkuko mu mazimisi mu vyumva President Paul Kagame agenda tuvuga hashize hose, nitwe FDLR turagomba gushira ibigwanisho hasi, hama tuje mu biganiro vy'amahoro vya reconciliation kugira ngo bikunde bagirene batahuke mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko nagana bibutse ko abatuvugana bari mu gihugu cya Kongo bitwa ba FDLR bagirizwa gukora genocide, nushobora kuvuga yuko umwana y'imyaka 20 butuvugana 30 25 ushobora kuvuga ko yakoze genocide kandi vyabaye ataraba. Ndabivuze yuko kubera ko aba ururunganwe rwose bitaba FDLR nabo guhera muri za 2000 kuduga, murumva kaka mumve neza yuko rero President w'u Rwanda vyamutekurukanye kabisa. Nababwiye ko agatugatekeye amaho ariko kimena nuko biko birabakuru no mu President w'igihugu cy'u Rwanda, mu President twubaha kubijanye n'amanyanga, cyangwa twubaha kubijanye no gusomesha abanyamahanga kw'ibintu ariko arakora gaha ku butaka bwa Kongo. Rero muri baza neza yuko kuva muri Kongo kwa FDLR severe barashobora kuvamo, mugandi bizobuza wowe yuko ashobora gukreya ya FDLR musanzwe muzi kugira ngo bikunde ashobora kwinjira muri Kongo mu buryo buri facile nkuko asanzwe abikora. Ibindazi murabizi twagiye tuyababwira kenshi yuko ata FDLR muri Kongo byitaho kifise inguvu ihari. Iyi hari ariyo yakreye, bivugwa ndetse ko hariho n'ama elema yiwe yashize mu kugira ngo bashobore kuza barasoma, ndetse akabaha ibifashanyo zose ico twokwita vitayema muri ico no kwita muri mu mvugo ya gisirikare ifasha abantu ba FDLR kugira ngo bashobore kwisuganya. Bashobora kuba abantu barakugwanya ukaba ari we uba mu sponsor wabo, ukabaha ibigwanisho, ukabaha amasasu ndetse n'ibifungurwa. Ivyo ni bibabire n'ivyo President Paul Kagame ariko arakorera iyi FDLR yitwa muri Kongo. Mugabo twarabonye FDLR ikeneye ibiganiro, turashaka rero duca tudemonta canke dutandukanye izi FDLR kandi zibiri. Handazi neza yuko abazi binshi muca muvyibuka, twasha duhura muri commentaire kugira ngo mushobore kuyaga ibijanye n'izi FDLR muzi atakibazo na kimwe. Hari kindi kintu nababwiye neza yuko hamaze iminsi hariko haraorganizwa amanama rukokoma mu gihugu cy'u Rwanda yo gusenya ubutegetsi bw'u Burundi.
ibi twabivuze inshuro nyinshi n'ubu muracabasha kuvyumva. Kandi uko amanama aguma aba ku munsi harabaye amanama guhera mu myaka yeze, n'ubu hari amanama aheruka kuba rukokoma, ndetse byavuze neza yuko izi nama zabaye zikaramuka zidaciyemo, bakaramuka badashitse kwihangiro ryabo, baca batora amasuka n'amakoha kabisa, bamwe kaja mu bigende abandi baja kurima, kubera ko amaplan yose bazoba bafise azoba yamaze kugirane, azoba yamaze guhera. Nkuko amakuru yacu adushikira canke ama anteni yacu abitubwira, biravugwa neza yuko u Rwanda bariko barakoranya abanyepolitike batari bake b'abarundi, bikavugwa yuko muri abo barundi bako barakoranwa harimo bamwe bahunze igihugu, babakoranya kugira ngo bashobore gutoramo umurongozi ico gihugu coshira imbere ngo aze guhungabanya uburundi. U Rwanda ubwabwo ntigorohewe kuko rwabonetsemo abarugwanya mu banyagihugu b'imbere, bimaze iminsi muri ko murayibona mu biganiro mwagiye murakurikirana, ariko ntibashigwa baravuga ati namba cyo turagomba guhungabanwa, turagomba abo tujana nabo. FPR icishaka yo deja iramaze kubona yuko atanguva igifise, nta kime igifise, iragomba kujana na CNDD FDD. Akantu mukumve, umusisanguzi rero yavuze yuko President Paul Kagame agomba kugirane, agomba gutemba afise abantu abanje kwisasira munsi, wabanje kuryama ko hejuru yiwe kugira ngo nawe atemba none umuvageni. Ariko iyindi systeme turiko turabona nuko FPR yose muri rusangi igomba gusiga yubatse umugwi w'inkorabara, umugwi udasanzwe uzoca nawe utembagaza CNDD FDD. Tugasha twibaza eske uko bavyibaza niko bizoba canke hari ikindi kintu Imana ishobora kuba yarateguye abantu bo batazi. Rero mwibuke neza yuko nkuko byagenze mu mwaka wa 2015 bagafata abasore benshi bafise amahiri n'amacumu, bagakora ivyo bashaka, bakica abapolisi, bakamena amabarabara, bagaturira imiduga. N'ubu bashobora kuba bafise umugambi wo kugarukana ukavuyo kabaye mu mwaka wa 2015 naho mu Burundi nta utabizi, ndetse bakabiteganya yuko bishobora kuba mu mwaka yuhe, bishobora kuba ava yuko haba amatora y'umukuru w'igihugu wa y'umwaka wa 2027. Uyu ni uwo mugambi canke niyo magambo nyamukuru canke niyo ngingo nyamukuru mu gihugu cy'u Rwanda bariko barafatira kugira ngo bashobore gukora aya manama ya hato na hato, bashobore gukora aya manama yose muri ko murabona, kugira ngo bashobore gutembatembanye umugambi uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, nkuko nabo biriko biragaragara neza yuko bariko abaratemba. Izi nama ziriko ziraba, iyo ni inama ya mbere. Hari indi nama nayo iheruka guhuza imigwi y'abateroriste bagiye batandukanye, bose barutura hano mu karere. Iyo nama twavuye ko itavyemo General Sultan Makenga, Bertrand Bisimwa yarayitavye, haritavye General Sematama yaserukiye MDP Twigwaneho, yongera serukira nande, yongera serukira na Lady Tabara. Ko muniuke neze ko ubu tuvugana ngira tuvugana Lady Tabara tararo mu muyobozi, barafashe umwanya wo kugira ngo bashobore kwiga ku muyobozi ashobora kurongora Lady Tabara, ariko nivyakunze kubatora umurongozi wa Lady Tabara kubera ko abo bagomba gutora bose basanze bari ku bihano cyangwa bategezwa gufatwa n'ibihano byafashwe na leta y'u Burundi kubijanye n'ivyo bononye mu gihugu cy'u Burundi. Rero imbere yuko Lady Tabara itero nk'umuserukizi mu nama ziko zirabera mu Kigali mu Rwanda, bariko baraserukirwa na Colonel Sematama asanzwe arongoye MDP Twigwaneho hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi. Tukanabibutsa neza yuko muri izi nama zabaye hitabwe abantu benshi. Uyu General Muhozi yashitse Kigali ku munsi wa gatandatu n'ikirezo ya 2025 kwezi kw'indwi, ndetse yanashikiye ahabera amanama bitwa amanama strategique y'intwaza ngabo mu gisirikare cy'u Rwanda RDF nizo muri M23 AFC zavuye muri RDC. Na Makenga meme na Sematama barashikiye muri kino kibanza kugira ngo bavugane ibijanye n'ivyo bagomba gutegura cyangwa bashobore kuburizamo ibijanye n'ibiganiro. Murabizi ko tarukiza cyangwa atanyishu biteze mu biganiro, nkuko President Donald Trump amakuru y'ibanga
avuga neza yuko yobe yabwiye M23 kwishikana bakaja mu zone de cantonnement, ariko kwari kugira ngo bashobore kudevia ibi byavuzwe na President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kigali uretse ayo manama utavanako yo gushaka guhungabanya Uburundi no gukingira President Paul Kagame, kuko hari abanyarwanda bato bagomba kugumukana leta yabo. Hakavuga yuko kandi hari n'intwari z'abasirikane ba mbere n'intwaro zikomakomeye bari gaha mu Rwanda nabo bakeneye batindiriye isifre yo kugira ngo bashobore guca basenya leta yabo, kubera ko barabonye neza yuko leta yabo ifise ibindi bintu yobakiye ko bitandukanye no guteza imbere umwene gihugu wese w'umunyarwanda. Ndetse muri abo bene gihugu bavugwa, plutôt muri abo bavugwa, nagenda mubwiye ko hari abasirikare bashake babafate babanyari, je nta kibazo kubera ko amakuru yamaze kunshikira. Haravugwamo General Vincent Nyakarundi yabaye mukuru w'ibiro bya gisirikare, chef d'état major de l'armée rwandaise RDF, yuko yoba yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa President Paul Kagame. Ubu yasanzwe yarashizwe mu zabukuru kubera hataragira n'izindi ntwazangabo z'ipeti rya general cyo bitwa la mise à la retraite anticipée. N'amakuru twagiye turakurikira cyangwa turakora hatandukanye yuko abasirikare batari baki bo muri RDF biboneka neza yuko batawavuga rwe n'inkotanyi baca basigwa, baca bakorwa kino kintu bita mise à la retraite anticipée, kugira ngo ntibashobore kugira ngo bashobore kugira ico bonone canke bashobore kuvamya itabaro. Tunibuke neza yuko hari abahiwe kwambara imyambaro ya gisirikare, gukora igikoresho cyo gisirikare, kubera ko bafise ubwoba yuko umwanya n'umwanya bashobora kugira ni kugambanirwa, bagasanga bamaze kwinjirirwa, bari kubara kubitwa izakabwana canke bari kubara kubitwa buyoka. Aha niyo makuru nagomba kubashikiriza, kandi umwanya n'umwanya bishobora kuba bibi kudeta mu gihugu cy'u Rwanda bashobora kumota. President Paul Kagame kabise karabambara amapete, nta wuzi neza yuko ari byo koko yoharaga bankira neza yuko boba bariko baragomba kumutembagaza, canke we kubera yisaziye bashobora kuba bamutwara umugore wiwe nk'umutampanyi wiwe, nkuko mubizi neza yuko hariho uwagirizwa mu gisirikare cy'u Rwanda kwama asohokana canke kwaba asangira amabanga yabubatse n'umutampanyi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mwagiye murikurikana mugabo twashimye kubivuga ko, kubera ko twebwe ibintu biza nk'amafemere biza nk'ibihuha n'izugunda ko bivuga ko, ariko ibi mwagiye muravyumva. Rero muri aba bategetse muri RDF abasirikare bariko barabashira mu zabukuru hakiri hataranagera, kugira ngo President Paul Kagame bakura amenyo azane abo yifuza. Yes, nuko biba bimeze atakibazo na kimwe. Rero abamaze bisumva izi nama zutavana ko zogomba gutembagaza Uburundi, ndibaza neza yuko atanguvu na nguvu zihari, kandi neza tuzokomeza tubatohoreza amakuru y'ibiriko biraba, kugira ngo ibintu bibandanye imbera neza muri rusange. Arakuru ngenda babwiye duce turangiza n'ikiganiro cacu. Narakuru kavuga ku bijanye na FDLR. Turacarindiriye turabe FDLR koko kibiko urwandiko twararubonye, ariko bashobora no kurupira bakatugwandiko rutari rwanyago, ariko nibaduha yuko yes nkuko nabibabwira ibintu bigiye gukomera cyane mu buryo budasanzwe. Ndetse aba ba FDLR nituramuka tubabonye tuzoba tufise icemera cyerekana yuko ari bo koko bahari, kuko tugereje kuraba aba FDLR nyamba ari wari muri FDLR kera ubu yarashaje n'umuzehe anakuze cyane, mugabo nyamba ari abo bajene aba ndibaza neza ko bategeza kwinjira mu Rwanda mu gushikirwanisha hasi atagisabwe kandi atakibazo na kimwe. Mugabo ico tufitiye kubwoba nuko bashobora kubafata bakabatraumatiza, bakabagirira nayo mu buryo bukomeye cyane. Ariko mukoranze kino iganda senge ntababwiye cyane abasikere b'u Rwanda M23 bafashwe n'umugwi wa Wazalendo
aha muri Sud Kivu muri DRC, aho abasore babiri umwe yitwa Prince uwundi yitwa Enoch bavuga yuko ibyabashikiye mu migwano imaze igihe kirabera mu ntara za Kivu. Bavuga yuko binjiye mu mutwe wa M23 arijoro bajanwa mu gace ka Sorongo. Yes, bajanwa mu gace ka Sorongo. Bukeye bwaho mu gatondo bavuga ko bahawe ibigwanisho maze bategekwa kuja kugwana n'abagwanyi ba Wazalendo abo bitwa abanduma. Ariko rero urugamba ntigwagenze nk'uko vyari vyitezwe mu gihe c'imigwano. Prince na Enoch bavuga ko bafashwe mpiri nabo bariko bagwana nabo, ubu bakaba bari mu maboko y'inyamiramabi. Bavuga kandi yuko uko bamerewe ubu ari neza, ko bafatwa neza, abakemererwa kugira ukwidegemvya urugero, bakemererwa kugira ukwidegemvya ku rugero runaka kandi atangorane zikomeye bahura nazo. Mu butumwa batanze imbere ya kamera basavye bagenzi babo basigaye muri M23 guta ibigwanisho bakaza kubasangayo, bakabavuga ko atakaga kabategereje ku ruhande rwabo. Yes, nuko bimeze canke ku ruhande barimo. Nuko nagomba kubatangaza cyangwa amakuru nagomba kubatangaza muri kano kanya. Singomba kubabwira bisha kurandira, ndibaza neza ko abatari baki tubanye muri kino kiganiro n'umucamake bashoboye kumvira byinshi. Rero mu mundire turongera guhura mu bindi biganiro byacu by'uno munsi. Bye bye.